Ndaramukije mwese mwizina rya Yesu nongeye kubaha ikaze muri kino kiganiro c'amasengesho kuri televiziyo Heritage. Ni Pastor Jules Hakizimana muri kumwe, ndizera ko meze neza mukomeje kugira ibihe vyiza aho muherereye. Ndagomba imbere ko dutangura ikintu cose dushima Imana, nawe wifatanye nanje muri uyu mutima wo gushima Imana, aho Imana yagiye iturinda itugwanirira mu myanya itandukanye twagiye tubamwo. Mana ndaguhaye icubahiro, ndawushimiye kuri Imana, ndawushimiye kuri Data udukunda utwitayeho utwitwararitse, ndawushimiye inkomezi n'imbaraga zawe Mana wagiye uduha. Tugire neza muri uyu mwanya aho tugiye kuganira n'ubwoko bwawe. Mwami uduhe gutahura ivyo ugomba yuko dutahura, uduhe kumva ivyo ugomba yuko twumva. Ubwiza bwe bugote ubugingo bwacu, uremurura imitima n'imibiri mu izina rya Yesu, amen. Ndagomba vugana nawe no jambo rivuga ngo uhora hari kumwe nawe, uhora hari kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Yacisunge amajambo ari mu gitabo ca Matayo igice ca 28 kuri verse 20 honyene. Bibiliya twumve uko ivuga. Havuga ngo mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Imana ishimwe, ndi kumwe namwe. Ni jambo riri mu bice bitandukanye vya Bibiliya, ndi kumwe namwe. Bene data, iyo umuntu akomeye akubwiye ngo ndi kumwe nawe, iyo directeur wawe mu kazi akubwiye ngo ndi kumwe nawe, uba wumva umengo uraremye, uba wumva umengo uratekanye. Iyo umunyepolitike kanaka uzi yuko afise influence, canke umunyamugambwe kanaka, canke umugenerale kanaka akubwiye ngo ndi kumwe nawe, uba wumva umengo umutima wawe ntaco gukoma, uba wumva umengo urafise stabilite muri ibi canke biriya. Ariko rero abo n'abantu baturemesha, abo n'abantu batwizeza, kandi abo n'abantu bwabo ivyawe bishobora guhungabana, ivyo bishimikije nk'amabekiye bishobora kugwaho. Abo n'abantu bashobora kukubwira ngo vyangoye cankwe bakanavyihoza ivyo mwasezeranye. Ariko nagomba ndababwire ngo hariho Imana itubwiye ngo ndi kumwe nawe. Bene data, biba bikomeye, biba bihambaye, aba ari bidasanzwe. Ndi kumwe nawe y'Imana irahambaye cane gose, kuko niwe muremyi wa byose, niwe muremyi wa bose, nta kimunanira ntananigwa. Reka ndababwire ikindi, ntabwo abana natwe mu bihe by'umunezero gusa. Abantu uko tumeze, uko turemwe, hari igihe tunezerwa no kwifatanya gusa n'abantu bari mu bihe vyiza, abaronse amapromotion, abaronse akazi, abavyaye, ni vyiza cane. Abatunzi, abantu bahagaze neza, bari mu maclasse sociale ameze neza yifashe. Ariko ni gake wumva yuko hari umuntu yo kwifatanya nawe uri mu bihe bigoye vyo kuburanirwa, vy'ubukene, vyo kuburiraho urara, vy'ubushomeri. Abantu bakuvako, n'abari abagenzi bawe baraguta, baraguheba. Ariko hari Imana, haleluya, hari Imana ivuga ngo ndi kumwe nawe mu bihe vyoroshe no mu bihe bitoroshe. Ibana natwe, ni Emmanuel, ni Emmanuel abana natwe. Bibiliya iratwereka mu gitabo ca Exode kuvayo igice ca 3 umurongo wa 12 ubandanije ico gice cose uraza kubona cari igihe tubona Imana igomba guha mission Mose. Bitangura Mose ariko araragira intama za sebukwe, hanyuma aca ahantu abona agasaka ka kane gatemuke. Mose akikamishwa no gushaka kumenya ibintu biriko bibera muri aho gasaka. Araraba, ariko Imana imubwira ati Mose kura inkweto zawe, kubera ahantu uhagaze nahera. Uwo mwanya Mose arakura inkweto ziwe, maze Imana iramubwira atumviriza, numvise amarira y'ubwoko bwanje y'Abisirayeli bari muri Egiputa. Numvise, nabonye umubabaro, nabonye amarira, nabonye agahinda, nabonye uburyo babatwaza ituntu. Rero nihagurukiye jewe kugira ngo ndabagire neza, ndabatabara. Ibiganiro birakomeza hagati ya Mose n'Imana, ariko mu nyuma rero tubona Imana ibwira Mose ngo ndagomba ndagutume. Haleluya, ndagomba ndagutume
Mose aremera, ariko yabanje kugira ubwoba, aribaza ati mbega imbere ya Farawo bizogenda gute? Atangura kwerekana kudashobora kwiwe, kandi kanatsinda byari bigoye kubera ahantu Imana yari imutumye naho yarerewe, naho yakuriye, baramugaburiye, baramutunze, novuga ko hari wabo, hari muhira, vuze amajambo yumvikana. Imana rero imutuma kuri uwo nyene yamureze, yamutunze, ati wora havuze gutya. Byari bigoye kuri Mose kandi byari biteye ubwoba. Mose rero kubera Imana yamutumye, yamurungitse, yongera imubwira ikintu gikomeye: nzoba ndi kumwe nawe. Bene data, hano rero tubona Imana yarabwiye ngo nzoba ndi kumwe nawe muri misiyo. Mose hano yari misiyo Imana imuhaye, y'Imana igutumye vy'ukuri ni kurungika wenyene, ibiri kumwe nawe, ijana nawe, ikwitangira imbere, igendana nawe, kandi si ugendana nawe gusa, ahubwo iguha ibikenewe byose. Haleluya! Rimwe na rimwe hari igihe tugira ubwoba, mbega Mana bizogenda gute, mbega bizoca he, mbega nzobigenza gute? Oya, Imana ntiyigera ihamagara abantu bashoboye, ariko irashoboza umuntu wese yahamagaye. Nico gituma udakwiye kugira ubwoba y'Imana yagutumye. Kandi reka ndababwira, ntiyigera ntigutuma ibintu kenshi na kenshi ushoboye. Oya, igomba kugutuma ibyo udashoboye kugira yerekane ubushobozi bwayo biciye muri wewe. Witwa Gideyoni, Imana imuha misiyo kwa Midiyani, yavuga ngo umva Mana, jewe ndi umuherezi mu muryango wa Manase, umuryango wacu, kandi umuryango wacu urakenye mu miryango y'Abisirayeli. Bisigura ko rero uri kuratuma wamwihenze ko nashoboye. Oya, Imana irazi ko udashoboye, Imana irazi intege nke zawe, Imana irazi gutsindwa kwawe, ariko Imana ivuga ngo umva ndi kumwe nawe. Ivuze ngo iri kumwe nawe, ugomba kubyizera. Ubwami bwayo buba buri kumwe nawe, sekirite y'ubwami iba iri kumwe nawe. Haleluya! Mose by'ukuri Imana yamubwiye ati nzoguhindura nk'Imana imbere ya Farawo. Ntisobanura yuko izomuhindura ngo abe Imana, ariko kuvuga ngo nzoguhindura nk'Imana imbere ya Farawo, mu yandi majambo, nubwo bazobona wewe physique ni wewe, ariko hari presence yanje izoba iri kumwe nawe. Ndi kumwe nawe, Emmanuel. Ntibisaba kwibonesha amaso, ntibisaba kwikorako, ariko iri kumwe nawe mu buryo butaboneka. Haleluya! Ugiye kudodora ahantu, gusaba akazi, iri kumwe nawe, yakwitangira imbere. Majambo uvuga ikwitangira imbere niyo yumvikana, niyo ikonvenka. Aha rero tubona yari periode ya mission, yaguhaye mission. Imana ibiri kumwe nawe. Saho gusa, no mu bihe by'ibigeragezo Imana ibana natwe, mu bihe by'umubabaro Imana ibana natwe. Yeremiya igice ca 19 turabona Yeremiya naho nyene mu bitorosha Imana imutuma kugira ibyo abwiye Abisirayeli. Bari abantu bakomeye, bajya abahanuzi ba Yesaya, ba Yeremiya n'abandi, ahanini batumwa mu bantu nyene, abami, imiryango yabo, abantu bakomeye. Then Imana imubwira ibyo agomba kuvuga, ariko kandi iramubwira yuko bazomugwanya, imuha isezerano yuko bazomugwanya. No muri ivyo bihe nyene Imana yavuga ngo nzoba ndi kumwe nawe. Nshuti mwene data, irabana natwe rero no mu bihe bitoroshe. Haleluya! Abikorinto ba kabiri igice ca 4:8 haratubwira uburyo no mu mbombane nidushika mu matane, nidutembagara, nitunanigwa burundu. Oya, ibana natwe, iraturamira, iratugwanira. Umva ndi kumwe nawe. Haleluya! Mu bihe Yosuwa yaragiye gufata ibisagara n'ibindi, somye Yosuwa igice ca 1:5, iramubwira ngo uko nabanye n'umusavyi wanje Mose niko nzobana nawe. Nawe Imana iri kumwe nawe. Haleluya! Ku 9 muri Yosuwa aratubwira nyene yuko mu majambo yumvikana kandi atomoye ngo nzoba ndi kumwe nawe. Shikama. Mbega si jewe ubwanje ndahubwiye, si je nkwibwiririye ngo shikama ushira amanga. Haleluya! Mwene data, nawe shikama ushira amanga, utinya abarozi, utinya abantu ugitsure ngo nuko batunze, ngo nuko ari abanyabwenge. Oya, hari uhora hari kumwe nawe. Hagarara ushira amanga, kuri ubwoba muri wewe, bagusumvye icubahiro, bagusumvye ubutunzi, nawe basumvye Imana. Haleluya! Hari Imana iri mu ruhande rwawe, arema, akora, akomeza. Ndagomba uduze ukwizera, nturaba ubunini bw'ikibazo cawe, raba ubunini bw'Imana yawe. Imana yacu ibwira ubunini bw'ingorane zawe, ahubwo ivyo bibazo bibwira ubunini bw'Imana yawe. Ndi kumwe nawe. Yesu rero n'akarorero kadasanzwe k'iri jambo ngo ndi kumwe nawe.
ntabwo ibana natwe gusa mu bihe by'intambara canke mu bihe by'ibi canke mu bihe bya biri. Oya, Yesu yavuze ngo mubigishe kwitondera ibyo nabageze. Aya majambo twasomye yareje kuzuka, maze abwira abigishwa y'ubushobozi yazukanye, ababwira nahawe ububasha mu ijuru, mu isi n'ikuzimu. Nimugende rero mahanga yose muhindura abantu kwa bigishwa banje, mubabatize mu izina rya Data, ry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze. Umva, ndi kumwe namwe sejo, si mu ndwiza, si hirya y'ejo, ndi kumwe namwe gushitsa ku muhero w'isi. Rero uhora ari kumwe nawe, ntutinye kandi ntugire ubwoba. Numva woryizera, worihagararamwo. Ndagomba dusenga Imana, ukure ubwoba, ukure amadidani, ukure ibibazo, ukure confusion mu buzima bwo, ukure kuzazanirwa, ariko wizera imbaraga z'Imana zibwira ngo ndi kumwe nawe. Ni Emmanuel, agendana natwe, abana natwe ibihe byose. Ntagira usubira gutinya, wubaha abantu ariko ntubatinye. Wizera Imana iri mu ruhande rwawe, igwanana nawe, kandi mu ruhande rwacu hari intsinzi. Mana, ndaguhaye icubahiro, ndagushimira ubwawe n'imbabazi zawe. Uri Imana igira neza, uri nyenkomezi kandi uri nyembaraga. Uri Emmanuel, ubana natwe, ntuduta, ntudutererana, ntuduheba. Duhe kwizera, duhe gusenga, duhe kubaha, duhe gutinya, duhe ugendana nawe Mwami. Haleluya. Bwiza bwawe bugotse bano bantu Mwami Mana, abumva ibise, abumva igihe cyo kwibaruka hageze, ariko hari ibintu biriko biragorana. Ndabanga imbaraga zibashoboza gushikana neza zibagereho. Ndasengeye umuntu yibungenze, murinda amakomplikasiyo mu mpande zose, umuhe gushikana amahoro, umuhe gukomera n'umwana akomere, bose babe bazima n'izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu ari mu bubabare budasanzwe bwa kansere, ndabanga imbaraga zawe zimusange, ubushobozi bwawe musange Mwami. Buno buribwe buhagarare, buno bubabare buhagarare n'izina rya Yesu. Operasiyo yawe, departema ya medicine mu bwami bwawe yasiste uyu muntu Mwami ari muri uyu mubabaro. Urakoze, ndaguhaye icubahiro Mwami. Bahe kugira ijoro ryiza, bahe indoto nziza, bwiza bwawe bagote kandi amaraso yakikuza aho baherereye mu izina rya Yesu, amen. Ora abahezagire kandi agire neza, mugire ijoro ryiza. Murakoze.